Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Umuce munini w'abarundi ngo ntibarirengagiza ibwirizwa nshingiro ibituma batamenya amategeko abakingira. Urongoye umugambwe Sawanya Frodebu abishikiriza abona ko hakwiye inyigisho. Mu gisata cy'ubutunzi igiciro cy'ivoka cyaraduze amafaranga ari hagati y'amajana 2 hamwe n'amajana 5 mu gisagara cya Bujumbura. Bamwe mu bayadandaza baganiriye na televiziyo Isanganiro bavuga ko biva kwikena y'igitoro hamwe n'amakori manini. Mukaza kubikurikira mu idonido ryano makuru. Kaze mu idonido ryano makuru duhera mu gisata cy'umutekano. Igipolisi cy'u Burundi cerekanye abantu 6 bagirizwa kwica hamwe no kwiba umukenyezi mu hoteli ya Portansio iri muri zone ya Gihosha hari mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2021. Pierre Nkurikiye havugira ubushikiranganje bw'umutekano asaba babe nayo mazu gukurikiranira hafi ibihabera. Tumukurikire. Ezo rero rya 29 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze w'2021 harabaye ubwicanyi butagira izina bwabereye mu hoteli Portansio yo ngaha kuri Mutanganoro ngaha mu gisagara ca Bujumbura, aho hagandaguriwe umukenyezi umurundikazi ariko afise n'ubwene bw'igihugu bw'Ububirigi. Uhunge rero vyagenze umwe yarinjiye nko mu gihe cy'isaha 2 z'ijoro arinjira mu hoteli aca baragenda mu cumba c'ubwogero ajayo, uwundi nawe asigara hejuru muri etage ariko ararereka uyu mufasoni aho yariko arakira abashitsi, aramurereka kugira ngo arabe yuko aje kugira aze kwinjira muri ca cumba. Mugabo uwo yinjiye yari yasize yuguruye, ntiyari yasize yugaye. Abonye ahejeje gusezera avuye hasi yaciye azariruka imbere yiwe acarinjira muri ca cumba, baca barugara, baca barakurayo urufunguruzo, bose baca baja muri ca cumba c'ubwogero. Niho rero uyu mufasoni yaza arashika acarugurura nk'urufunguruzo rwiwe arinjira, baca bamusimbirako gushika aho bamugandagura, baca baramuboha. Amutwotera abafise izi nzu z'ingenzi zakira ingenzi nk'amahoteli, uburiro n'ibindi. Bano bantu bategerezwa gufata ingingo zibereye zo gucungera umutekano muri ayo mazu yabo. Iyo aba bari barashizemo nka vya vyuma bifata amasanamu, aya matohoza ari kunyaruka, bafatire ingingo zibereye abantu bose bafise izi nzu zakira ingenzi, ko biraboneka yuko iyo hari nk'icyaha gikozwe kigakorerwa umuntu yari mu hoteli yazi yugaye neza, bica biboneka neza yuko atamutekano ubukwiye aho hantu. Badufashanye rero bafata ingingo ku rwego rwabo zibereye, hanyuma abajije umutekano nabo baheze baze bunganira. Kandi ababena aya mazu barabe neza abakozi bakoresha n'utwo bigira muri aya mazu. Tukiri muri ico gisata nyene c'umutekano, umukozi w'ishirahamwe ryo gutumatumanako Onatel yakubiswe yongera harakomeretswa kuri uyu wa 4 isororezo muri zone ya Rohero. Uya kubiswe akaba ariko yariko akora imirimo yiwe yo gukora insinga za Onatel. Umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe asaba ko abakozi b'ishirahamwe arongoye bubahirizwa n'amategeko agakora. Batuje kuraba umukozi wacu yari ku kazi kiyo ka minsi yose akubiswe, nukuri birabaje cyane. Yarasanzwe ari ku kazi kiwe ka minsi yose hari isororezo, yaje muri departage isanzwe muri service ya protection civile. Umubanyi waho yamuhamagaye amukura ku kazi aho yari yibereye, acara amukubita, amukubise wamuhoye ngo aho bimvye imbere y'inzu yiwe, akibagira yuko yari yateye amashurwe ari muri place publique kandi yari yateye hejuru y'insinga za Onatel.
na depanage twari bwayiheze uwo muntu ahisemo kwihanira akwita umukozi w'iwacu ariko nibaza yuko amaserivisi yose abiraba yabibonye nibaza yuko ivyabaye ntivyo kwijana ukugene kugira ngo ntawo kuvuga ngo ashigikira abantu bakora nk'uko bobuza barubahiza abakozi b'amashirahamwe no kumenya yuko twe dushiraho dukurije amategeko naho bari mu rupango iwe barahimba bagasubiza leta. Mu gisata ca politike abanyagihugu b'abarundi benshi ngo barirengagiza ibwirizwa nshingiro ibituma amategeko abakingira batayamenya. Byashyikirijwe n'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu hahimbazwa imyaka 30 umaze uwo mugambwe wemerewe gukora kugira demokrasi ngo itsimbatare. Pierre Claver Nahimana abona ko abarongoye igihugu botunganiriza inyigisho abanyagihugu zijyanye cyane n'amategeko agenga ubuzima bwabo. Ku vyerekeye intwaro ibereye yisunga demokrasi, imyaka 30 iraheze demokrasi sinjwe mu gihugu cacu, ariko abarundi benshi ntibaramenya n'ukuntu bateza gutwarwa uburenganzira bwabo n'ivyo basabwa mu buzima bwabo bwa misi yose. Ivyo navyo bikabiri mu ibwirizwa shingiro, ibwirizwa riri gusa mu minwe y'abari mu butegetsi butandukanye hamwe rero n'abahinga bamwe. Nuko rero ugasanga umunyagihugu muto ntazi biri muri iryo bwirizwa nani mategeko yose agenga ubuzima bwiwe bwa misi yose. None umugambwe Sahwanya Frodebu usaba iki mu vyerekeye intwaro ibereye? Kwigisha abanyagihugu ibiri mu ibwirizwa shingiro n'amategeko makuru akenewe ariherekeza, gushiraho ingingo zo gutwara zishobora gutuma programme zemerewe abanyagihugu mu matora na wa mugambi mukuru w'iterambere PND bija mu ngiro, kwiyubara gufata ingingo zose zikandamiza umunyagihugu zikamushira mu bukene butagira izina. Umugambwe Sahwanya Frodebu usaba ngaha gusubira kwihweza neza ingaruka z'ingingo yafashwe yo gukura amapikipiki, amakinga n'amatukutuku nk'uburyo bwo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura, kugira leta isubire kuri iyo ngingo itezurire abanyagihugu bahaba canke bahagendera. Mu gisata c'ubutunzi igiciro c'ivoka caraduze amafaranga hari hagati y'amajana 2 n'amajana 5 mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe ku bayarangura umufuko wadugijwe incuro 2. Bamwe mu bayadandaza bakorera ku gasoko kari kwibarabara gitiriwe Avenue de l'UNESCO ni mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Nyakabiga bavuga ko iryo duzwa riva kwikena ry'ibitoro hamwe n'amatagisi manini. Bagasaba leta ko yogabanya amatagisi kugira abashikire ku giciro kitavuna. Inkuru tubaza Eliza Ntakarutimana. Ku gasoko kari kwibarabara gitiriwe UNESCO muri zone Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura uhasanga amavoka make kandi azimvye ugereranije nuko vyahora. Abadandaza bavuganye na televiziyo Isanganiro bavuga ko bitumwa nuko nabo bayarangura azimvye kandi ko nikori ari rinini. Ryahora rigurwa amajana 5 na amajana 7 amajana 8. Nk'iryahora rigurwa turuwasa uburigoka kateresa canke sense. Najya bavuga ko ari ya projet usanga ni cyatanu rimwe barigura icyatanu. Bavuga yuko ku modoka baziriha amahera menshi kubera igitoro. Rero nico gituma byaciye byimonogoza bica biraduga gose. Umufuko w'ivoka bahora barangura 30, 35, 40 nuko. Mugabo bavuga yuko bawurangura inoti ya 60. Urumva rero ibiciro bica biduga. Ndasura kwamvisa ko katunga ko. Kuzuze nka chansanga ndimo ndagenda ndavye y'amatagisi. Kakagira gusika ngaha hantu duhagaze. Maze kuba mporo ufite ko ndakarihiye nk'igihumbi n'amafaranga amajana 2 ku marese yonyene nyene ya komine canke twinze aha muri mero. Umwe mu banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi yashikirije ko ivoka risigaye rigura bifise. Ivoka urashobora kugipfuza ubona aho riri, mugabo ugiye kuri bazibeyi ibeyi bakubwiye igatuma wumva na apeti y'ivoka ikuvuyemo kubera udashobora kuyigura. Ni kuvuga kare urondeye nk'ivoka ry'ijana wararironka kandi ivoka ryiza, nico gituma ivoka ubu yirondeye hanini ubu ufise mu mufuko. Twerera abanyeshuri
kubera umufuko wacu atakiriyo ivoka duhitamo guca tugihoza amikoro yacu ntakwiye ku buryo dushobora kuronka ivyo twipfuza kandi dushaka buri munsi. Basaba leta ko yotora inyishu kubijanye n'ikena ry'igitoro kandi ko yobagabaniriza amakori. Twe dusaba leta nyene yuko yoraba ikagabanya ibiciro by'ivyo bitoro. Niba leta yodusigikira iravye ivyo umuntu arimwo arakora, ivyo umuntu arimwo arifasishamwe mu bwo buryo kugira umuntu arimwo arakoresha amaboko vrema ntagwabire mu muryango. Leta yo punguza ibintu by'amatagisi kuko ibintu by'amatagisi buge biratuma natwe abantu batadukora nabi. Mu gihugu rudandaza rwari rubatunze bavuga ko ari naho babura nizo badandaza abakirirwa badakoze. Mu kurangiza ano makuru abakora urudandazwa ruto njyabuka mbibe mu karere k'ibiyaga binini basaba abajejwe intwaro gutsimbataza amahoro muri ako karere. Vyavugiwe mu ruganda go gutsigo mu ihuriro ryo gutsimbataza amahoro yahuje abo badandaza hamwe n'abajejwe intwaro muri ako karere. Abatunganije iryo huriro bavuga ko ari ako karyo bagafashe kugira ngo abagitavye babereke ko bategerezwa guharanira amahoro. N'inkuru tubaza Sheila Irambona. Guhanahana ivyiyumviro mu kungene ho hasasagazwa amahoro biciye mu rudandazwa ruto ndengambibe mu karere k'ibiyaga binini nivyo vyahuje abadandaza bato bamuka muri Kongo no mu Burundi mu ihuriro ry'amahoro ryatunganijwe na International Alert. Bamwe muri abo badandaza bamenyesha ko muri iryo huriro biteze kuhamenyera ukuntu bosasagaza amahoro mu bikorwa vyabo barenze imbibe bagasaba mugabo abatwara gusasagaza amahoro. Mu gihe tuba turiko hana ubumenyi n'abavandimwe bacu ba Kongo deja nta ushobora kuza aduhindukize mu byiyumviro ngo tugende duheze twonone umutekano. Ndibaza nakekeranya ko kiri mu bintu bishobora gutuma tumbatira amahoro n'umutekano cyane ku mupaka w'igihugu cyacu na Kongo. Twosaba ko abajejwe migration ari bo boba ba mbere kudufasha kugira ngo mu gihe dusohoye ibintu byacu bisohoke mu mahoro kandi no mu gihe tugarutse mu gihugu tugaruke mu mahoro. Sans la paix, il n'y a pas de business. Raison pour laquelle nous sommes ici. Ata mahoro nta rudandazo rushobora kuhaba. Nico gituma turi muri no huriro kugira turabe ukuntu twaharanira neza amahoro mu bihugu vyacu bibiri. Urudandazo nabwo rukatorera koyo kubatwara nabo dusaba ko boraba uko bogwanya abo baroberi kuko badahari haba amahoro urudandazo nabwo rugatsimbata. La guerre et il y aura la paix et le business va être émergent. Utwara umugambi wa Shambaletu muri kano karere akabunganira ko iryo koraniro rizofasha ko abadandaza n'abatwara bamenya ko batezwa gukorera hamwe kugira baharanire amahoro. Le pouvoir politique devait comprendre qu'ils ont besoin d'accompagner abatwara bakwiye kumenya ko bategerezwa gushigikira akazi kabo badandaza. Abo badandaza nabo bategerezwa kumenya ko bategerezwa kwegera abatwara bakabasigurira ingorane bagira mu kazi kabo nico babashaka kugira bashobore gukora akazi kabo neza. Ivyo bigafasha ko hoba inyungu maze bagatanga n'amakori. Quand on a gagné qu'on peut être à mesure de payer dans les trésors publics. Uwo mugambi Shambaletu ukaba urimwo ibihugu nk'u Burundi, u Rwanda na Republika Demokrasi ya Kongo. U Rwanda rukaba rutashoboye kwitaba iryo koraniro. Uwo mugambi ukaba watanguye mu 2019 ukazorangira mu 2023. No kuri iyo nkuru amakuru twari twabateguriye ati yagarukira. Shimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi banje bo mu ruganda rwa televiziyo Isanganiro. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.